tuje kwerekana neza ibyari byaragoretswe. Iki ni igihe yuko Kristo ariko asemerera kugira ngo ahamagare benshi binjire, ababashe kwinjira, hanyuma yugara urugi. Kandi ukugara urugi si umuhero uzoba ubaye, sinuze izoba ivuza inzamba. hari ibyo Yesu Kristo ategerezwa gukora kugira ngo byose abitondeke neza. hariho abagira babanze bahindigwe hanze, ibyo tuzobigarukaho, si ibyo twari tuje gusemerera. rero Imana idufashe, idutabare cyane. Abera bazoneshwa gute? Kandi arabera. Abera bazoneshwa n'abantu bejejwe n'ijambo n'amaraso ya Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero. ni ukuvuga abejejwe n'ijambo ry'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo, abo bitwa abera. ariko Satani iyo abateresheje ubugunge baraneshwa, kuko atangwemo yera baba bafise. ushobora kumva wewe kurigisha ukuri kandi ukabishingira intahe ko wigishije ukuri, ariko ntumenye ko Satani ari we ariko aragukoresha. we mu byo wigishije kumbe biriko birashibura abantu, bibakura mu ngoro y'Imana, bibatera ibindi byiyumviro kubera inyigisho z'ubwenge Satani yakugerereyemo ariko aragukoresha. hariho abakorera Satani mu buryo atabyo bazi, ce sont des satanistes inconscients. hariho n'abandi bagoreka amajambo y'Imana bakayahwanisha ku buryo imitima bo barabyigishijwe ikuzimu, bo barabizi neza ingene babikora, ku buryo batanga icigisho, icyo cigisha amaruhiro kigakura abantu mu kwizera, ari gisa neza nk'ibi byigisho ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo ryagiye rihura nazo. aba rero ce sont des satanistes conscients. aba sagashishishwa rumuri kuvaho ishengero ritiriganye ku byera by'Imana, ukwera kw'Imana kukava hera. aba barinjiye baba abapasitori, baba abungere, bicaye ku ntebe z'abungere, bicaye ku ntebe z'abapasitori mu bavugabutumwa n'abarongozi b'amakohare, mabango yose atandukanye barimwo. Imana idufashe. ariko Yesu ni umukunzi w'abantu, abo bose boba bariruka bagasohoka ataraseruka, kuko inkota y'Imana iraje byihuse kandi irihuta cyane, nk'uko Satani nawe ariko akora yihuta. Imana idufashe, idutabare cyane. Mwami Yesu, turagushimiye ko wemeye kuza kuducura. Arakoze cyane. Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero by'ibihe bitazoshira, ahimbazwe. ndabatahije mu izina rya Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero by'ibihe bitazoshira. ndagarutse kugira ngo tubandanye igikorwa cy'umwami w'abami Yesu Kristo mutangabugingo, nk'uko bw'amahoro n'umunezero by'ibihe bitazoshira, nk'uko yabigombye, nk'uko yabigenye. aravuga ngo genda ufobore ibyafobetswe, genda ugorore ibyagoretswe, ngo genda uhishure ibihishijwe amaso y'abantu benshi. rero mwene data, kutamenya ibi byafobetswe, aho niho hari inzira iriko ikujana muri Gehenomu, ariko wewe wibwira ko uri kuraja mu ijuru. kutamenya ibi
byafobetswe, ibi byagoretswe, aho niho hari inzira iriko ikujana muri gihenomu, ariko wowe wibwira ko uri kuraja mu ijuru. Kutamenya ibi bihishijwe amaso y'abantu benshi, aha niho hari inzira iriko irakujana muri gihenomu, ariko wowe wibwira ko uri kuraja mu ijuru. Bimaze kugaragara bivanye n'amahishurirwa Imana iriko iratanga, abantu barishingira intahe, abantu bakumva yuko neza bari mu gakiza, bakumva neza ko ari abakristo, kandi Satani yabahinduye kuba abiwe. Imana idutabare. Rero kutamenya nk'uko twabivuze bino bintu bitatu twavuze, aho niho hari inzira yawe iriko irakujana muri gihenomu, ariko wowe wibwira ko uri kuraja mu ijuru. Kandi na Yesu Kristo aya majambo turaza kuyabona neza bivanye n'ibyo tuje gusemerera, turaza kuyabona neza. Yesu Kristo avuga kw'iyi migwi ishika itatu. Hari imigwi y'abantu yibwira ko iriko irakorera Yesu Kristo kandi kishingira intahe kiri kiraja mu ijuru, ariko Yesu Kristo yaratugabishije, adusigira message, adusigira ubuhanuzi ko hariho abantu bazibwira yuko bariko baramukorera, ariko abo bantu bariko bakora ibizira. Hanyuma rero bamaze kuva mu mubiri, Yesu Kristo aca bihakana. Imana idufashe. Kutamenya rero ivyo vyagoretswe, aho niho hari inzira uriko urakoreramwo Satani, wowe wibwira yuko uriko urakorera Imana. Imana idufashe. Hanyuma uzogwisange Yesu Kristo akwihakanye, akubwiye ngo mvira iruhande wankora bizirawe. Kutamenya ibi vyahishijwe amaso y'abantu benshi, kutamenya bino vyagoretswe, aho niho hari inzira yo gukorera Satani. Gukorera Satani uzoba uri kurijana mwirimbukira muri gihenomu, ukamukorera mu buryo bw'ubwenge, ariko wowe wibwira ngo uriko urakorera Imana, ariko atari Imana uriko urakorera. Ibi rero Yesu Kristo yaradusigaranye ubuhanuzi, nubwo abantu babisoma kubera inkomu z'uwabo zimaze kuba atake, inkomu z'uwabo zimaze kubohwa, barabisoma ariko nta mutima bafise wo kuvyiyumviraho, cyangwa ngo bagende basenge babaze Imana ati Mana ubona koko ndi muri ya nzira. Ariko nubwo bogenda gusenga, kubera bya bindi bihishijwe amaso y'abantu benshi, amasengesho yabo aca ahinduka ikizira. Hanyuma rero Satani akaba ari waza kubiyereka mu merekwa yabo, cyangwa iyo bakoranye bari mu bicaniro basenga, Satani akaza akavugana nabo, bakibwira yuko bariko bakoresha ari Imana ivugana nabo, ari Yesu avugana nabo. Imana idufashe cyane. None rero kini gihe cyo gukangura umugeni wa Yesu Kristo. Ahandi naho yaravuze umugwi w'abantu bari bibwira ko bariko baraca mu nzira yo nyakuri, ariko bakibwira ko bariko baca mu nzira nyakuri, ariko inzira nyakuri barayihushije. Urabisanga ayo majambo tuko duhejeje kuvuga ari muri Matayo 7 ku murongo wa 21. Uzohasanga ingene Yesu azihakana abantu bibwira ko bariko baramukorera, kandi bariko bakora ibizira. Bo mu nkoro yabo, bo mu byo bakora, mu mirimo yabo ya misi yose, babona yuko bakorera Kristo, ariko si Kristo bariko barakorera, kubera vya bindi vyagorekwa, vya bindi vyafobekwa, na vya bindi bihishijwe amaso y'abantu benshi. Ivyo rero bivyo vyatumye bakorera Satani, ariko bibwira ko bariko barakorera Imana. Imana idufashe. Hari yundi mugwi rero
ariwo twagira tuvuge ni umugwi w'abantu uri umugwi Yesu Kristo yadusigiye ubuhanuzi muri ubutumwa bwiza bwiwe bwanditswe na Luka 13 uhereye kujya murongo waho 22. Yesu Kristo yadusigiyeho ubuhanuzi ariko arigisha icyigisho ciwe ari mu nzira ariko agenda i Yerusalemu. Hanyuma rero umwe mu bantu bumvirije icyigisho ciwe amubaza ikibazo agendereye n'inyigisho za Yesu. Aramubaza ati mbega abakizwa ni bake? Yesu Kristo aramubarira ati nubwo ubona, kuko uwo muntu yari yihweje yumviriza inyigisho za Yesu. Yesu Kristo ashaka kwerekana yuko atashengero rihari, atabakizwa bahari. Hanyuma rero uno musore aramubaza, murantunga sinzi ko ari umusore, aramubaza ati mbega abakizwa ni bake? Yesu Kristo aramubanira akumbuye umuntu yari yihweje amasinagoge barinjira ari benshi, ibigira 10 bagatanga, iby'imyimbu bagatanga, ndetse byose nk'uko idini ryabategeka bakabikora. Ariko Yesu Kristo arababwira ati nubwo ubabona nk'uko, nubwo ubona bariko baragenda, ntibariko baraca mu nzira ipfunganye. Cyavuga ngo mushishikare guca mu nzira ifunganye. Acashiraho isinye iteye ubwoba. Mwami Yesu Kristo acavuga ijambo riteye ubwoba, aravuga ngo ndababwira yuko benshi bazokwifuza guricamwo ntibabishobore. Mu yandi majambo asobanuye mu mvugo umwana w'umuntu dushobora kumva neza, ni ukuvuga ngo benshi bazokwifuza kuja mu ijuru ariko ntibabishobore. Uno muntu yarabona yuko menga icyigisho cya Yesu Kristo coba kiriko kirabesha, yisunze n'abantu binjira mu ishengero ku munsi w'isabato. N'ubu vy'ukuri mu ngoro z'Imana ishengero riza ari ryinshi, rishobora kubonekera abakozi b'Imana ko menga ari ryinshi bivanye n'ibikorwa, ibigira 10 n'ibindi vyinshi cyane, bishobora kugaragara ko mengo riri ku murongo w'Imana ariko atari vyo. Imana idufashe idutabare cyane. Uno musore rero Yesu acaramwishura ati nubwo ubabona baza ari benshi ku isabato, nubwo ubabona bitwa abayoboka Imana, ati nubwo ubabona uko ntibariko baraca mu nzira y'Imana. Yesu acavuga ngo ndababwira yuko benshi bazokwifuza guca mu nzira y'Imana ntibabishobore by'ukuri, kubwo bwenge Satani yasutse mu isi, kubwo ibyo Satani yagiye aragoreka, kubw'ibyo Satani yagiye afobeka, abenshi cyane bibwira yuko bariko baraja mu ijuru. Wundi mugwi w'abantu nawo nyene Yesu Kristo yadusigiye nk'imburi, aratuburira ku bantu bahamagawe ngo baje gutaha ubukwe. Bamaze gutaha ubukwe haca habamwe umuntu atambaye impuzu y'ubukwe. Imana idufashe. Hariho abantu bumva nyene neza ko bejejwe na Yesu Kristo, ko bari mu mugwi w'abantu bazotaha ubukwe. Ariko ijambo ry'Imana ngo hariho abantu bibwira yuko bejejwe ariko ngo batuhagiwe imyanda yabo. Uyu mugwi w'aba bantu uriho mu ngoro y'Imana. Aba bantu bariho barumva neza ko ari abakristo kandi barishingira intahe kandi zikomeye. Ibyo byose tuko tubivuga kugira tuze kujana ku kibazo bene data babajije, bakigarukaho bavuga bati mukigarukeho mukivuge aricyo cyonyene. Imana idufashe. Hari wundi mugwi wundi Yesu yasize atuburiye, aratuburira cyane, atwereka uwundi mugwi w'abantu 10. Ni ukuvuga inkumi 10, 5 z'ibijuju na 5 z'abanyabwenge. Zijya nkumi
zitanu z'ibijuju zarumva ko ziteguye, zarumva ko umukwe aje azijana, zarumva ko Mesiya naza kategerezwa kuzijana, zarishingira intahe, zari mu ishengero, zarumva neza kandi ntawe ari kuzihinduza ngo mwebwe nta mukwe mwiteze. N'iki gihe umuntu ashobora kuvuga ijambo ry'Imana, abantu baca bayishingira intahe ngo amaraso ya Yesu ngo niyo atuma twezwa de, ngo kubw'amaraso ngo tuzojayo. Uvuze ngo kubw'amaraso tuzojayo, aho biboneka yuko uri ya nkumi y'ikijuju. Egome, ushobora kumvira ijambo rikakuzazanira ngo noneho ngo uravyononye, ngo amaraso ya Yesu ngo niyo atuma ngo byose ngo bishoboka. Imana idufashe. N'iki gihe hariho abantu bishingira intahe bivanye nuko baturira abakozi b'Imana, nuko baja kwatura, nuko bihana, agakomakomanye bakaca biruka mu maraso ya Yesu Kristo, agakomakomanye na maraso ya Yesu Kristo, urugi ruhinze na maraso ya Yesu Kristo, batsitaye na maraso ya Yesu Kristo. Ewe ijambo ryose rikomakomanye na maraso ya Yesu Kristo, ni mu izina rya Yesu Kristo. Tuje kwerekana neza ibyari byaragoretswe. Iki ni gihe yuko Kristo ariko asemerera kugira ngo ahamagare benshi binjire, ababashe kwinjira, hanyuma yugara urugi. Kandi ukugara urugi si umuhero uzoba ubaye, sinuze izoba ivuza inzamba. Hari ibyo Yesu Kristo ategerezwa gukora kugira ngo byose abitondeke neza. Hariho abagira babanze bahindigwe hanze, ibyo tuzobigarukaho, si ibyo twari tuje gusemerera. Rero Imana idufashe, idutabare cyane. Mwene data, cyari kukubereye ni uguca bugufi, ukumvira ukareka kwishingira intahe. Reka rero tugaruke ku majambo benshi cyane bagiye bavuga yuko twogarukaho kw'iki kintu cy'abera bazoneshwa abaribo. Benshi cyane bariyumvira bati mbega abera bazoneshwa gute kandi arabera? Ngo twigishijwe ko abera bazoneshwa ngo kwari abazogwa mu byaha ngo bagasubira inyuma, ngo kuko handitswe ngo kwakureka Imana ngo kutaraba ngo ntuzoba uraza. Ibyo bakigisha ngo ibyo bashimikiye mu Bitesalonike ba kabiri ku murongo waho wa 3. Imana idutabare cyane. Urumva ngo bagisha yuko abera bazoneshwa ari abazogwa mu byaha bakabivamo, hanyuma bakaca bashimikira kuri ijambo ryo mu Bitesalonike, ku Bitesalonike ba kabiri igice 2 ku murongo waho wa 3. Imana idufashe. Ibi byose tuje kwerekana ko ari ibinyoma, kandi n'uwadutumye ngo genda mufobore ibyafobetswe, mugorore ibyagoretswe, mwumve yuko by'ukuri atari twebwe twihagurukije cyangwa ari kuko Yesu ni birebire yagiye atwigisha uburyo Satani nawe ahagurutsa abavugishwa nawe. Ibyo tuzobigarukako kugira ngo babohe benshi mu buryo bw'inkwemu, abantu bagume barindagira mu bintu by'ibinyoma bibwira yuko ari ukuri. Niwarindagira ukaguma ugendera mu kinyoma, wewe uzova mu mubiri usange mu ijoro utinjira. Imana idufashe, idutabare cyane. Benshi cyane
bafata ibyiyumviro by'abantu, ibyiyumviro by'abantu babyita ibyiyumviro by'Imana, bagafata amajambo y'abantu bakayita amajambo y'Imana. Ibyo byatanzwe nk'inyishu y'ukuri. Tugiye kuraba ingene ari ikinyoma gihambaye cyane. Abandi bati baratwigishije ngo gusenga ngo duhabwe mpwemu yera, ngo kuko udafise mpwemu yera ntunesha, kandi ngo ntawe uzonesha. ngo ariko ukaza wumva mu nyuma ngo batwigishije ngo gihabwa kurwanya abera no kubanesha. Imana idufashe idutabare cyane. Rero jawe ati mbega byoba bimaze iki kurondera mpwemu yera kandi twumva n'abera bazoneshwa? Ibyo ngo bikaca bituma hariho abantu baca basura mu byaha bakashingira ku nyigisho z'abanyabinyoma. Bamwe bigisha ngo hariho abatoranirijwe kwinjira mu bwami bw'Imana n'abandi batatoranijwe, kikaca gituma babasomeye ano majambo biyumvira bati ababera bazoneshwa n'abantu ngo Imana itatoranirije kwinjira mu bwami bw'Imana. Ngo rero ngo naho wo kuzira mpwemu yera ngo amaruhira Imana ngo itagutoranije kuja mu ijuru ngo uzoginjiramwo, ngo itagutoranije ngo kuja mu ijuru ngo ntuzoginjiramo, ngo naho uzoba warahawe mpwemu yera. Ngo kigaca rero gituma abantu basubira inyuma bigira gukora ibyaha, ngo bisunze n'intahe za bamwe mu bakozi b'Imana bashinga intahe bavuga bati runaka yacakiye ijuru yihaniye ku mfiro. Uwo runaka rero akaba yari umuntu yagendera mu byaha bitandukanye, ubusambanyi, akaboregwe n'ibindi byaha by'uburyo butandukanye, kurenganya n'ibindi bindi. Rero bakaca bateranya ano majambo ngo gihabwa kurwanya abera no kubanesha. Rero bakaca bumva ino ntahe y'umuntu ngo yacakiye ijuru ngo kandi yari umunyabyaha, bikaca bibatera kubaha neza umurongo wo kubereka neza yuko ngo hariho abantu Imana yatoranirije kuzokwinjira mu bwami bw'Imana. ngo aba bantu naho wo kwivundagaza mu byaha gute, ngo Imana irabaha akaryo ko kwinjira mu ijuru. ngo ariko itagutoranije ngo naho worondera uwo mpwemu yera ukamwuzura ngo kizokugwanya ngo kigushobore, ngo kuko handitswe ngo gihabwa kurwanya abera no kubanesha. Ibi byiyumviro bikavuka mu bakristo bishingiye ku nyigisho zikiyoberanye. Bimwe twama tuvuga bati ushobora kumva wewe kuri kurigisha ukuri kandi ukabishingira intahe ko wigishije ukuri, ariko ntumenye ko Satani ari we ariko aragukoresha we mu byo wigishije. Kumbe biriko birashibura abantu bibakura mu ngoro y'Imana, bibatera ibindi byiyumviro kubera inyigisho z'ubwenge Satani yakugerereyemo ariko aragukoresha. Hariho abakorera Satani mu buryo atabyo bazi, ce sont des satanistes inconscients. Hariho n'abandi bagoreka amajambo y'Imana bakayahwanisha ku buryo imitima bo barabyigishijwe ikuzimu, bo barabizi neza ingene babikora, ku buryo batanga icigisho. Icyo cigisha amaruhiro kigakura abantu mu kwizera, ari gisa neza nk'ibi byigisho ishengero ry'umwami w'abami Yesu Kristo
ryagiye rihura nazo. Aba rero ce sont des satanistes conscients, aba sagasheshishwarumuri kuvaho ishengero ritiriganye ku vyera vy'Imana, ukwera kw'Imana kukava hera. Aba barinjiye baba bapasitori, baba bungere, bicaye ku ntebe z'abungere, bicaye ku ntebe z'abapasitori mu bavugabutumwa n'abarongozi b'amakohare, mu mabango yose atandukanye barimwo. Imana idufashe. Ariko Yesu ni umukunzi w'abantu abo bose boba bariruka bagasohoka ataraseruka, kuko inkota y'Imana iraje byihuse kandi irihuta cyane, nk'uko Satani nawe ariko akora yihuta. Imana idufashe, idutabare cyane. Rero benshi cyane bahindukiye kuba abigisha ba Satani, bahindukiye kuba abakozi ba Satani, aribo babandi twasemerera tugitangura bazovuga ngo mwami mwami twavugishwa. Erega kuvugishwa mwene data si kuvuga mu ndimi. Ushaka uhagarara muri kohari uririmba indirimbo uriko uravugishwa, ushaka ube wigisha ijambo ry'Imana uriko uravugishwa. Imana idufashe, idutabare. Benshi cyane bariko bakorera Satani batazi ko bariko baramukorera, kubera bwa bwenge bwasukwa mu isi buhishijwe abantu benshi babugwamwo. Hanyuma bamaze kubugwamwo, Satani abagira ku bubasha, acatangura gukoresha inkwemu zabo. Imana idutabare. Wopfuma ukorera Satani ubizi, akaguhemba ca gihendo c'umunezero, ukamukorera ubizi, akaguhemba ca gihendo c'umunezero ahendesha abantu benshi. Hakukorera Satani wibwira ngo uriko urakorera Imana, ni ikintu kibabaje. Aba bantu ni benshi, uhereye mu bicaniro, mu basenzi benshi cyane barasenga inkwemu mbi, akaba arizo zitaba amasengesho yabo. Umukozi w'Imana ahagurukira mu bushobozi, umuntu runaka bavuga ngo senga, ho gusenga akurura ububasha bw'Imana, agasenga akurura inkwemu mbi. Ku by'ibintu bitandukanye tuzogenda duhishura. Imana idufashe cyane. Benshi rero bazi ko abera ari abahawe inkwemu yera. Tuje kubitandukanya rero, tuvuga abera bazoneshwa, tuvuge n'icyo Yesu Kristo yagiye abivugaho. Benshi cyane bazi ko abera ari abahawe inkwemu yera. Abahawe inkwemu yera ngo bari mu bwoko bw'abera, ariko bakitwa abanyabwenge, aribo banditswe ngo hariya muri Matayo 25 uhereye ku 1 ukagera ku 10, ni wa mugwi w'abanyabwenge w'inkumi 5 z'abanyabwenge. Ngo rijya n'itandukaniro ry'abantu bahawe inkwemu yera n'abantu batahawe inkwemu yera. Utahawe inkwemu yera rero urumva yuko uri mu vy'Imana, kandi benshi cyane bibwira ko bahawe inkwemu yera, ata inkwemu yera barahabwa. Ibyo tuzogenda tubiraba. Rero Imana idufashe. Kandi bakitwa abahambaye bo mu bwoko bw'abera, aribo banditswe mu byashiwe Daniyeli 8:2-4. Imana idufashe. Bakitwa abana b'Imana, aribo banditswe mu Baroma 8:14. Iryo niryo tandukaniro rihari. Rero Imana idufashe. Abera bazoneshwa n'abantu bejejwe n'ijambo n'amaraso ya Yesu Kristo mutangabugingo bw'amahoro n'umunezero. Nukuvuga abejejwe n'ijambo ry'Imana n'amaraso ya Yesu Kristo, abo bitwa abera. Ariko Satani iyo abateresheje ubugunge baraneshwa, kuko atankwemu yera baba bafise. Usome muri Luka 10 ku murongo waho wa 20 uzobibona neza. Kandi rero niyo Satani abateye akoresheje
ni ukuvuga akoresheje uburibwe baraneshwa, akoresheje ibishuko by'ubutunzi cyangwa ibishuko by'ubwiza cyangwa ibishuko by'icyubahiro cyangwa akazi, bano bantu baraneshwa. Reka dusome muri Luka 10, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nk'uko bwanditswe na Luka 10 ku murongo waho wa 20. Reka tuhasome abantu biyumvire mu izina rya Yesu Kristo. Murongo wa 20 haravuga ngo, ariko nimunezerwe nuko izo nkwemu mbi zibumvira, yamara munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Twumvishe neza, aba zari za ntumwa ziwe. Zino ntumwa ziwe zari zambaye ukwera, aha ngo ntibari bwahabwe nkwemu yera. Ushobora kuba usenda ibisigo ubitewe n'ukwera, ukaca wibaza ngo ni imbaraga za nkwemu yera zirimo. Ibi tuzobitandukanya kenshi cyane. Narigombye kukwereka yuko nabo bari barejejwe n'ijambo ry'Imana, bakaba no mu murimo w'Imana. Yesu Kristo abatuma ku gikorwa ngo baje mu gikorwa, baje kubohora abarushe nk'uko ari cyo cyari cyazanye Yesu Kristo. Baca baraza ati, mwigisha, n'inkwemu mbi ziratwumvira mu izina ryawe. Ariko ugiye gusoma neza turaza kwibona, ukibona amajambo Yesu Kristo yababarira. Ibyo turaza kubisoma neza. Imana idufashe, idutabare cyane. Ni ukuvuga rero, abera turabonye yuko atari abantu bahawe nkwemu yera, kuko abantu babwiwe ngo abera baca bibwira yuko ari abantu bahawe nkwemu yera. Ibi byose tugiye kubiraba neza. Imana idufashe, idutabare cyane. Kandi niyo Satani abateye akoresheje nk'uko twabivuze uburibwe, kuko nkwemu yera bafise ibishuko by'uburyo butandukanye. Ibyo bishuko birabafata, kuko niyo akoresheje uburibwe ntibashobora kunesha, kuko nta mbaraga ziba ziri muri bo zo kugira iki, zo kubaneshesha. Ngo ariyo na mpamvu abakozi b'Imana benshi hariho abari barahawe ubuhanuzi, baratinya kubivuga. Kwerekwa rero ntibizoba bisobanura ngo urafise nkwemu yera. Ibyo ni ibintu rero dukwiye gutandukanya, kuko Satani yaciye asuka ibintu nkwemu yera bavako. Amaze kubavako basigara bagaragara, ngo ni nayo mpamvu batinya no kuvuga mu ishengero, batinya gushingira intahe Yesu Kristo, kuko muri bo nta bushobozi buri muri bo. Ubushobozi bwarabaheranye. Imana idutabare. Murumva ko Satani abateye akoresheje bino twavuze, nta nkomezi zo kwihangana bafise, zo kwihanganira ubwo buribwe bagiye kwinjiramwo baba bafise. Imana idufashe, idutabare. Ariko turabe, iyo umuntu aba afise nkwemu yera, murantunga, byose turaza kubiraba neza. Muri Luka 2:2 turasoma ku murongo waho wa 50. Turahera ku murongo wa 50 hanyuma tubandanye. Haravuga ngo murongo wa 50 haravuga ngo umwe muri bo ayikubita umusavyi w'umuherezi mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. 56 murantunga. 56 niho tugiye gusoma mu izina rya Yesu Kristo. Mufise icyo mubaza murashaka kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya
257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cyacu. Yesu nabahezagire.